Hello, nizere ko mukomeye. Reka rero uno munsi tubandanye twiga nkuko dusanzwe tubikora, twiga icongereza. No munsi naho tuzakurabira hamwe ibintu nizera bikenewe. Reka turabire hamwe ivyo bita. Nkuko mubibona hano turaza kwiga ivyerekeye this hamwe na that. Misanzwe this na that ni utujambo dukoreshwa cyane mu congereza. Kandi insiguro yatwo mu bisanzwe ntigoye. This ikoreshwa mu kwerekana ikintu kiri hafi. Nk'akarero ndashobora kuvuga ati inya mu congereza bayita marker pen, ndashobora kuvuga ati this marker pen. Mugabo igihe iri kure nkaba ntashobora kuyitungisha urutoke, tuvuge ikabiri nk'amaja nkungaha anya, ndashobora kuvuga nti that marker pen. Kubera inya bisigura ko iri kure. Sinshobora kuyikora ko n'urutoke. Mu majambo make rero this ikoreshwa mu kwerekana ibintu biri hafi, that nayo igakoreshwa mu kwerekana ibintu biri kure. Mbere nashaka urashobora no kuyikoresha mu kwerekana umuntu. This person, that person, igihe utashobora ari kure gatoya yawe. Ego, nibaza ko vyumvikana. Reka turabire uburorero hamwe ubundi kumbure akona bahereje ni kamwe, ariko reka turabe akandi. Akarero dushobora kuvuga ati this chair. Bashobora no kwiyumvira nawe akandi. Kabiri tukavuga duti this book. Chair bisigura intebe, book bisigura igitabo. Turabe akandi karorero ka gatatu. This phone. Iyi telefone, iki gitabo, iyi ntebe. Muri make nivyo ndibaza mwashoboye kubona yuko this ikoreshwa mu kwerekana ibintu biri hafi. Ubu rero turabire hamwe mu bisanzwe turabe ingene bashobora kuyikoresha mu gushira ibintu muri bwinshi. Nk'akarero gaha murabona ko ari intebe imwe, no kuvuga iyi ntebe. Mugabo iyo ugomba kubishira muri bwinshi, iyi this ikihinduka ikaba these cyane kwa kuno. Nkuko twize indome, ubunye murashobora kuzisubiramo mukavuga muti T H E S E, these. Rero kugira ubishire muri bwinshi, ucufata iyi chair gusa ukayongera ko s, ukacuvuga uti these chairs. These chairs. Musanzwe vyose biragenda kuno. Nonga anya kuri this book ucuvuga these books, ukacongeraho gusa s. Nonga hanyene these phones, ukoresha ya these nyene. Eko kuvyerekeye this nibi inya, reka turabire hamwe ivyerekeye navyo that. Naho nyene that mwamaze kumenya gusa n'uburorero kugira bidufashe kumenya gusuma. Reka turabire hamwe that. Akarero turashobora kuvuga duti that girl. That girl bisigura ujya mwigeme, no kuvuga ari kure yawe, hari hafi yawe. Ucuvuga rero uti that girl. Hama ugomba kubishira muri bwinshi ho bigenda gute? Kuri this twabonye ko bavuga these, kandi murumva muri pronunciation yuko mu kuvuga this werekana nkuko ari se mu guheraheza. Mugabo igihe iyandi twabonye duti ino anya nkuko usoma nka z, ucusoma these nka z ukuntu. Hama iyi nayo iyo tugomba kuyishira mu bwinshi bigenda gute? Dufise that girl, ubu naho ikihinduka those. So T H O S E. Utegeza kuma ubimenyereza kugira umenyera amafabe yose. So cha tuvuga duti gusa those girls. Ego. Ni kuno.
murabona ko vyoroshe. Ibi rero ni vyerekeye this that. Mu kwerekana gusa this musanze mu this na that babisigura mu Congereza nkuko ari ni nk'utujambo twerekana ibintu cyangwa abantu, kwerekana ikibanza c'ibintu cyangwa abantu. This, that. Rimwe irashobora no gukoreshwa mu kwerekana nko ivyo bita kuintroduire umuntu cyangwa kudondora umuntu uko yitwa. Tuzobibona mu nyuma. Hama rero imbere ko turangiza reka turabire hamwe utundi tujambo tubiri, here hamwe na there. Tuno tujambo tubiri tugomba gusa cyane na tujya tujambo tubiri twabonye ubwa mbere aritwo this na that. Mugabo here na there babikoresha mu kwerekana mu kuvuga ikibanza. No kuvuga dukoresha here ari kibanza turimo. Mvuze here bisigura hano, ariko mvuze there bisigura hariya. Ego imbere yuko twagomba kurangiza rero nico kintu nagomba kubabwira. Ego nivyo murakoze rero, tuzosubira ikindi gihe. See you soon.